Mu cigwa c'uno musi c'igihumbi na 64 twabonye icitwa Malédiction Hollande canke umuvumo w'Ubuholande, Romare Hollande. Bonye yuko mu bihugu bitari bike hibonekeje ubutunzi kama nk'ubutare haciye haboneka uwo muvumo. Za Venezuela twabonye Angola, twabonye Cote d'Ivoire n'ibindi. Turerekana yuko uwo muvumo uza warafashe igihugu c'u Burundi, kuko no mu Burundi ubutare bwatanguye kwimbwa kera. Kino gihe rero biragaragara ko umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko aragira kigoro kugira ngo ubutare bwabonetse mu ntara ya Kirundo aho bita Murehe bushobore gucukurwa. Yifuza ko ubwo butare bwofasha kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere. Vya bitoro biboneke, imiti iboneke n'ibindi. Rero muri iyi ndwi yarakoranije urwaruka rusanzwe rufise ubumenyi mw'ivyo vy'icukurwa ry'ubutare, bigisha arabereka ingene ugiye gucukurwa, avuga ati birakenewe ko baterera ivyiyumviro vyabo. Igihugu rero mwarumvise avuga ati aha ko ubutare bubonetse amashetani agiye kuba menshi. Shetani ntifa kuzuko ibifise ico ihagararako, ngo shetani ntiyigendera, abo n'abarundi babivuze. Shetani zikurikira agatima umuntu yarasanzwe afise. Igihe naja kuraba burya butare bwo mu Kirundo Imurehe, mwarumvise mvuze nti ubu butare ntitububonye, ubu nyene amadayimoni avuye hasi. Kubera iki? Genda mwigi gituma Adamu na Eva batigeze banezerererwa umurima wa Edeni. Iyumvire barawubayemwo baca barabona ko bakenye, baza gucambirwa kamwe bafise vyose bikwiye, baca baja gucambirwa kamwe gusa, kubera shetani ya daimoni yaje ngo none ngo hajya arabahenze ngo kajya ni koko, baca baragaye ivyo bari bafise vyose baja kwiba. Nukuvuga yuko shetani ntishobora kukwemerera ko ushobora kunezererwa ivyiza Imana yaguhaye. Hajya hariho daimoni yacivuga iti bagira bakire ntibikunda, reka ngwane. Kandi ngwana yacitangura, nta nkuba mwabonye yacikubita muri OBM no muri ministere mbere. Hari mu bihumbi 2012 11 cyangwa 12 ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka bwaje, umukuru w'igihugu yahamagaye aba officier militaire policier duhurira Imbuye muri commune Mbuye, ati ngusigure abarundi bibonere itunga dufise. Arabisigura, ahejeje gusigura umukuru w'igihugu yavuze ati murabibonye ubu nyene shaka mugabe ingwanira tangu. Hajya mwiyumvira ko 2015 ari ubusa. Hajya barabonye bataba abantu bafise umugambi uyu. Hajya Imana gusa niyo yacikora. Kubera iki? Imana twayihaye ikibanza cyambere. Jewe siniyumvira yuko ibintu byo mu 2015 vyabaye kubera ubutare. Ivyo nibaza yuko vyabaye kubera ibwirizwa shingiro ari ryo ryari ryahonyanzwe. Ivyo bintu vy'ubutare ntivyarimwo. Emera amakosa aho yabereye hanyuma tuyakosore. Tani nise w'ikinyoma, nta kindi kintu hagararako atari kinyoma. Tutemeye ngo tuze turavugisha ukuri, biracatugoye. Mugabo hajya kwari kugira ngo vya bintu ntitubivye. Mwibaza yuko ubu aha muvuga ngo ibintu no munsi mwidogera, mwibaza ko atari camwa cari mwe 2015. Ibintu vya economy ntibipfumoso. Economy ni camwa urima kikama. Uno munsi muri ko musoroma icamwa ca 2015. Bimwe vy'ibitoro ubu biriko birasobanuka. Umushikiranganje wa mbere yarabivuze, ariko no muri iri jambo rivuzwe aha musha muvyumvamwo. Bitoro aya madovize koroka ry'agaciro gifaranga ry'u Burundi, ubukene
vyose biriko biva mu 2015 none ivyo bintu vyabaye mu 2015 abarundi bo baricara hamwe kugira ngo barabaho vyononekariye hanyuma babitorera inyishu. Voilà, tuguma turimira kugwire ingorane ntitugomba kuyitorera inyishu kandi tubona hiri. Ubu mu gihugu c'u Burundi dufise ingorane ya politike. Kandi hari ingorane ya politike vyogora mbere ntibinashoboka yuko ico gihugu gishobora gutera imbere. Le Burundi occupe la 46e place sur 54 pays. Et donc il a un score de 38 sur 100, ce qui fait qu'il est plutôt dans le groupe des pays qui sont vraiment très en retard sur la question de l'émergence. Ati Burundi bufise icicaro ca 46 mu bihugu 54 bigize Afrika. Ati bufise amanota 38 kwijana. Ati bisigura ko ari igihugu kiri nyuma cyane mu bihugu biteye imbere. Donc ça c'est le constat. Alors pourquoi on a ce retard là d'émergence? Tout simplement parce que on a des problèmes au niveau du système politique. Ati ivyo nibigaragara. Ati kubera iki none Burundi buguma bukwega ibirenge inyuma y'ibindi bihugu. Ati ni kubera hari ingorane mu bijanye na politique. Nukuvuga ngo Burundi bufise ibibazo vya politique. Donc j'y crois. Par contre 2040, je pense que c'est un petit peu ambitieux. Ça peut arriver, mais je pense qu'on aura besoin, dans le cas du Burundi, d'un peu plus de temps. Ati Jesse nemeza yuko Burundi bwa bwashitse kwihangiro bwihaye mu mwaka wa 2040. Ati nibaza yuko byo hava bitwara umwanya munini. Vous savez ce qui m'inquiète le plus, parce que tout ce qui est formalité, réforme d'administration, réforme légale, tout ça, à la limite, c'est facile. Le problème, moi, ce qui m'inquiète, c'est la stabilité politique. Ati ego amategeko yoshobora guhindurwa akabihinyanyugwa mu vy'intwaro. Atari kwikinteye ubwoba cyane ni goya y'uburongozi. Aha mu rurimi rw'ifaransa ni instabilité politique. Voilà, sans rentrer dans les détails techniques. Voilà, ntiyabivuze vyose. Ntiyiriwe arinjira mwidonido y'ugusigura instabilité politique. Mu cigwa gikurikira ndaza kubasubirizamwo iki cigwa twara twakoze kuri instabilité politique. Mutahura ico arico instabilité politique. Mbega iterambere rirashoboka mu gihe hariho instabilité politique? Bibutse ko ubu yari umuhinga w'ivyigwa vy'ubutunzi bari bazanye kugira ngo abasigurire ingene igihugu c'u Burundi coba cateye imbere mu mwaka w'2040. Murumvise rero yuko ibibazo turimwo ubu vyatewe n'umwaka w'2015. Birasobanutse kandi iyo ngorane nyene ntiratora umuti. Ingorane zategerezwa gutorerwa umuti ubwa mbere turazikwepa tukaja kurondera ibindi bintu twiyumvira yuko bicamwo, ariko hakiriho za ntambamye za mbere n'ibindi ntibishobora gucamwo. Iki cigwa ndaza kukibandanya nkoresheje iki cigwa twakoze. Camwiyumvira rero iyo bimara nk'amezi 3. Umwanya vyamaze camwibazo bimara nk'umwaka. Aha twogowe imyaka ni mirere na mirere. Tudatoye umuti w'iki kibazo ca politike, Uburundi bushobora kugogwa vy'ukuri mirere na mirere. Un problème politique est un problème économique sans solution. Ugombe uzana igihangange kimeze gute ntashobora gutora inyishu y'ivy'ubutunzi hari ikibazo ca politike. Urumva kugira ngo tuze turategera ivyo tuba turimwo. Urumva hajya mu Kirundo twaciye tuja kurondera aba engineer bihuta babahinga babimenyereye babizi. Baje nabona ko twari twatembereye hamwe haruguru. Burya hepfo yaho rero niho haragahiye gakomeye cyane aho ntaravye. Baca baraza araraba yifitiye akapare kiwe aramurika kabona ibirimo. Yambwiye ati jewe maze imyaka irenga 40 ndi muri domaine yo gucukura ubutare tubuhingura. Ati nubwa mbere mbonye karite ya korota nabonye mu Kirundo. Ati nubwa mbere
genda musome Bibiliya mu murima wa Edeni handitse ngo hari inzahabu y'ubwoko bwiza cyane karite ya mbere nawe yambwiye ati imyaka maze asanzwe ari umuntu akorera mu by'ubutare no mutama mugaci yambwira ati ivyo mbonye acavuga ati mu Kirundo honyene uburundi bunyene bwoca buja kuri bourse Kirundo gusa kandi yavuze ati tugira dukore gushika uburundi buje kuri bourse ndababwira nti ngaha gutunga nakanya gatoyi mugabo shetani daimoni kugira yemere ko tubiki duteza kuba ferme natwe imbere y'Imana. Voilà, aha rero woba gute ferme imbere y'Imana ko haraseseka amaraso abantu bariko baraturatuzwa ko haraba karenganyo abarundi bagorewe mu buhungiro harabaye ikomantaza gimitima kugira ngo abarundi bashobore kwicarana hanyuma bigira ibibazo hamwe suma bwararenze abategerezwa guhanwa batariko barahanwa none twoba imbere y'Imana gute Imana yovyemera gute ivyo bintu byose biriko biraba turiko turihenda cyane mu gihe ibi byose ndondaguye biriko birakogwa ku mugaragaro akarenganyo amaraso ariko araseseka nibindi byose navuze ubu butunzi buca buba umuvumo haca haza ca kindi bita malédiction Hollande aho igihugu coteye imbere gica gisubira ibuti voilà kandi ubwo butare bukabapfako ubusa ndavye rero uburundi nasubiye ndaraba neza ico gihugu ngo igihugu c'imibande n'imisozi igihugu uzorimamwo ukimbura utazokanyaga ngo hakumwe muri Egypte bakanyaga mu kuvomera amazi turayafise twumvikana naho gasha twidodomba shara nazongurutse urundi narode ugwaye kwashinda mu bura zerekana ko umunwa urafise iyo kampanye yo kurima ntitwitanguye 2020 aho dutanguye amazi yo ku misozi twataye kwicisha mu mihana ndibuka aho nagiye ntaziga muri komine Butaganzwa gasanga bavomeye ihectare 54 muri komine Butaganzwa ahantu hahora ari ugusiza muci urabona uburimyi neza umuntu abibona kubu kare ntibavuga ngo Nyarucari wa mbere n'umurimi niwe Nyarucari hano musi nta kintu mubona kiriko kirahinduka ubu murimyi mworozi business hano kugira ngo twumve neza iki gihugu ni igihugu kirimo byose jewe nakira abanyamahanga benshi cyane nta numwe ndabona za mu Burundi nta tamacumu ati igihugu cyanyu nigisanzwe bose turiko turaduga hariho uwambwiye avuye muri ibihugu by'abarabu acambwira ati ikintu cyambere tourisme ati tourisme yonyene amahera yozana arambwira Tanganyika iyi misozi yacu ngo igihugu wahubwo wiki gihugu goreka dukore tuze kwinvestisa kibe igihugu bio kandi nari maze igihe mvuga ntu Burundi uko ndabubona umuvuduko turiko kizoba igihugu bio kubera iki imiryango yose iri kwirorora aho bukera uzobona tutakeneye amasava hanze umwe wese afise amase iwe ntabariko baravuga ko abaganga y'inkwavu babuze bayashorera Burundi rero kibe igihugu bio hamwe ingya zivi Burundi isi yose ivuga iti ivyi Burundi ibeyi yo hejuru ibintu bishoboka ubu rero murumva yuko Burundi Imana yaduhaye igihugu gitunze umutahe turawufise kubera iki none uwo mutahe tuwufise kuva kera mugabo ntituwukamishe hariho abantu bazi ko ibintu vyiza na rimwe nariko ndababwira ngo itunga amenya ko afise itunga ngo arifise mu mupfuko itunga riraronderwa umutahe uwufise utegerezwa gukora kugira ukore n'ivyo ukora utegerezwa kuba ufise ubuhinga utegerezwa kuba ufise ubuhinga twebwe nico ituma mubona je ndiko niruka mu gwaruka twebwe abize kera turaba specialiste mu gusaba kandi tuvyandukiza nabo tuvyara twize gusaba akazi
none gusaba akazi si gusaba simpa ntubeshejweho nuko bagukora mu ntoki baguhevye twe rero twize gusaba twategerezwa kwiga ubuhinga bwo guhinyanyura ibimana yaremye kugira ngo bidutunge twategerezwa kubihingura hanyuma muti kubera iki nahamagaye mwebwe hariho abatama tuyaga hariho umwe twayaza yapasuye n'umutamu ati je igihe naja kwiga twari duhejeje kubona ko dufise ubutare bwa nikeli murazi twe twize bavuga ngo rosusore bohunde et extrêmement pauvre bavuga ko ubutare dufise ari turube gusa hanyuma mu nyuma rero barabona ubutare bwitwa nikeli bose bacabona ko Burundi bukize n'indege yitwa Musongati yaciyiza bacarungika baja kwiga barinze basaza ubu nta batatu tugisigaranye mu babize barinze basaza bwa butare batabwe express none mushaka namwe muze musaze mutabwe express arivyo mwize kubona sekuruza wa sogokuru yarazi comment travailler le fer akamenya yuko fer uyifonda akiyumvira ico kintu kiyishusha akayifonda agakora umuhoro agakora isuka agakora umupanga agakora ingangura agakora uruhindu mugabo no musi dogiteri ntashobora gukora n'uruhindu ubutare ntitwiba turabohonyanga none bwagiye bari bafise imashini vyo kwimba ku buryo bwa muri ku metero 1000 gaha bari bafise izo imashini nuvuga mu Burundi nico gikwereka ko dutunze bagende barabohonyanga nuno munsi tugenda turabohonyanga umuzungu avuye muri Espagne akaza marimari ati Jesse nuvuga ituma mu Kenya aje nyene n'umuntu yinezererewe w'umutima mwiza arashikira aratwenga andaba mugabo kumbe ariko arantwenga ntariko arantwengera ariko arantwenga ati Jesse ushaka kumva ingere mu Kenya ngo mufise biraho nzi naho ati basi ndabereka ivyoroshe none gantutse aho twagendeye aya mashuha yacu yirigwa aratemba agenda nuba ariko aratemba agenda atwaye iki atwaye lithium yirigwa aratemba agenda nubu abantu babwiye gupima amazi ya Tanganyika basanga yuzuye muri lithium baca bagira nkete bati none lithium iri muri amazi ya Tanganyika ivuye he baca basanga mu Burundi hari amashuha menshi amazi atembera muri Tanganyika none imyaka ibihumbi iheze atembera mwako babigende gute iyumvira iryo tunga twirirwa turahonyanga duhonyanga twirirwa yo ngo tugiye kwivuza amakonyera tutazi ko ari magahiye hajya nanibike ndababwira umurima wa Edeni Imana yaciye basohorayo ihacungisha abamarayika bafise inkota z'umuriro kugira ngo bahacunge ntibahagaruke none ko hari kwisi ari ahantu tudahonyoka ntihari kwisi none jarede ntihari kwisi kayebe none mugabo kubera bajya abamarayika kugira uhabone ni Imana ikwibera akabanga abamarayika bacagwa bakuzibira naho hahonyora ntuhamenya ko ari huri muga rero kuva tuvuze rutumu Imana dusubiye kuri kibaza cambere nkuko basogokuruza bari bameze ko basogokuruza ni civugo Imana umwami uburundi Imana yamye iri imbere nico ituma bahabona twe natwe duca tuja mu bindi twigira mu ndyane tuja mu buhimbiri turakura kw'izina ry'uburundi turagiyambura twitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa turanka kwitwa barundi naye mwagomba Imana iduhezagire gute kicoco gushika nubu kiracaturiko hari abarundi bemeza yuko ari abahutu canke ari abatutsi canke ari abatwa gusumvya kwemeza yuko ari abarundi voilà aka kantu rero umuvumo ni mpaka kubanza twemere yuko turi abarundi tutari abahutu tutari abatutsi tutari abatwa zineza yuko ivyo bintu bituma Imana ishavura ikagira iti nivyo nari kubaha ntavyo ndabaha kubera baracishima mu mitima yabo ko ari abahutu ko ari abatutsi ko ari abatwa ivyo bigatuma haguma habagwagwanko
Voilà, ibi bintu rero tutabihevye umuvumo urashadukurikiranye. Rero karakomeye, we wirata kuri umuhutu, we wirata kuri umututsi, we wirata kuri umutwa, nta kindi kintu uri kuradukwegera atari umuvumo. Bwirizwa shingiro iki kintu nukugikurayo. Hari ubwoko bw'abarundi, bwoko bumwe gusa. Ntibyashoboka. Nico gituma ari foferatasiyo turiko turavasa. N'amadayimoni nayo yavasa tugenda tujanye ko turabana. Shetani ntiyigendera, ifatira kuri ivyo nyene. Ifatira kuri ubwo bwira bwishime dufise mu mitima. Onaka wabona abatutsi, wabona abahutu turabizi, wabona abatwa. Bivuga nyene atani isoni agira. None iri sifi yuko muze muri abantu bari bagize amakontra miniye hari hakantu iminsi yose bandikamwo ngo cadeau force majeure. Ne cadeau force majeure c'est quoi? Imprévisible, insurmontable, irrésistible. Ega ndiko ndabibigisha kugira mubanze mutegere yuko itunga Imana yaduhaye atari malediction. Mugatwebwe nyene turashobora gutuma iba malediction. Ikigwa cabaye icahe ca wa muvumo. Ubu rero nawe arabisubiyemwo. Nyene twebwe abarundi ni twebwe malediction canke uwo muvumo uzovako. Tutemeye guca bugufi ngo twicarane turabire hamwe ingorane zigoye igihugu cacu, hanyuma izo ngorane tuzitorere inyishu. Baca umugani ngo ibigiye inama bigira Imana. Twariteze umutego ukomeye. Tuvuze ngo twashize Imana imbere, none iyo Mana igomba yuko wanka mugenzawe ni yahe? Ntibaho. Iyo Mana igomba yuko maraso aseseka ni yahe? Iyo Mana igomba yuko haba ubusuma ni yahe? Iyo Mana itagomba yuko haba ubutungane ni yahe? Iyo Mana ntibaho. Nko guhoza umuntu akavuga ati je ndaguhumuri yaridi tanguza ingwano mu Burundi. Aho wacivuga ugomba kuntesha yangumba ucuvuga ngo yego nivyo darose muri yaridi mu mufuko ngo none ngo bijyanzo bijya ryarundi. Erega umuntu ubaraza abakorompe baba fonctionnaire nibo rero ndabiziko. Araza haguharurira ati we kuzorinda upasura we nta miliyoni 500 uzokorako ehera akayaguharurira ngo nivyo na akira miliyoni 500 nyihera bijya. Gacuvuga ngo nubundi ntayo nzopfa mpembwe akira. Burya harashaka kuza umuntu nawe akavuga ati akira ayo mahera. Tero akajagari mu gihugu. Kubera we warazi yuko ashaka kugutesha yagumba mugana ugacubika ijuju. Kubera iki abantu benshi bashaka itunga ntibashaka kurondera iterambere ryabo, bashaka itunga bafise gutya. Rero nico ituma ndabagabisha. Umutahe rero murawubona. Umutahe ugira kabiri Imana yaduhaye ubwenge. Abarundi ni ncabwenge cyane. Erega twamuka kuri bajya nyene bacura. Bajya bari bazi guhingura inzoga. Bajya bari bazi guhingura impuzu. Bajya bari bazi kubumba. Bajya bari bazi utugenegene. Nibo twamukako. Nuvuga turafise amajene yabo. Hasigaye rero ko dukabura ubwo bwenge. Nuvuga abarundi barafise ubwenge. Kubukabura rero naya mashuri mwize. Hamwebwe ni mwebwe igihugu icungiyeko. Kuko kare ntitwari dufise abahinga. None gantuze abahinga mu ngano ku muri ngaha muri kicumba. Mwize ibijanye n'ubutare. Tunanigwe kweri. Neza tuze twinde dupfa. Ubu butare tutabukamishije. Sabo gusa hariho nabandi bari nyuma y'igihugu kandi benshi. Ariko ni kubera iki bari nyuma y'igihugu? Za ngorane za politike. Ahubwo je mbona two kwihadere. Abarundi twabwira tuti ubu murundi wese akotize amahera 100 mu kwezi 100 turi miliyoni 12 gwiza 100 namezi angahe kugira twe tugize uruendisi rutakabonetse mu gihugu. Kandi tuvuze umwe wese aterera yafise ndazozana amakazozana 500. None ko butegeza kuturamira twese bugi gituma ubutare bavuga ngo malediction ababwira aho biva buribwa nabakeyi.
akagwi k'abantu mwiyumvire ngira ngo bamaze imyaka ishika kuri 5 bimba ubutare mugabo ubu nta munyagihugu arabona isho bwavuyemo bwatwawe n'abandi akagwi k'abantu ubu ariko bavuga bati bwimbwe hariho uwundi mugwi w'abanyagihugu uri nyuma y'igihugu niho wamuvumuhera umukuru w'igihugu ariko aravuga ngo twese voilà ngo twese ubwo butare tukaburonkako mugabo azi neza yuko hari abantu bari nyuma y'igihugu mbega none aba yabashizemwe muri twese canka bariko aravuga bari ngaho gusa abari nyuma y'igihugu sabarundi imana rero ngaho nayo ikigira iti ubusumu ryarya bajya bari hari inyuma y'igihugu baturatujwe bajya abamerewe nabo kunuku bo bose abarundi voilà aha rero niho bihera uvumo niho uhera voilà bamwe nturi kuramenya nuko babaho kandi ukabigira ubibona muga imana nayo ibibona mu mutima wawe ubu barafata abantu bakipima nko muri ministere ya energie mine atubu butare two burya gute bakagenda rero bakarondera kagwi k'abarundi kakaba ariko kaburya abandi bagaca bagira inzigo kuko ubutare n'ubwa bose nivyo ubutare n'ubw'abarundi bose abari mu gihugu n'abatari mu gihugu rero mu gihe udashoboye kwiyumvira no kuba ari nyuma y'igihugu aho biba bikugoye aha ndavuga nti aha biba bikugoye bamaze kugira inzigo kaba kabaye mugaba hatwipanze twese bukaturamira twese iri jambo ngo twese abarundi twese urumva yuko rikomeye mugabo siko biri hariho abariko aravuga hariho abariko arabwira hariho n'abandi bari nyuma y'igihugu nkuko narimije kubivuga kandi hariho imvo zatumye bagenda voilà hari icyatumye bagenda ico cyatumye bagenda rero ntikiratoregwa inyishu none twoja kujyana dupfiki nico ituma shaka mwese ukuboko kumwumwe igihe nababwira ngo mwiyandikishe benshi bumvise akazi tukareme none nimumva ko kariho ntimwize ubuhinga none bwavyo none ko bihari tukareme ako kazi abari bavuze rero ngo nukugira ndabaha akazi nta biti nagomba kubaha nashatse ko twiga ingene turema ako kazi tugira amahinguriro tubwimbe bibaye ngombwa tubanze tunyene tukore uburi pire dushore hanyuma duce tugira amahinguriro ejo tuze dukorera amabateri ngaha ejo tuze dukorera amaplaque solaire ngaha ejo tuze dukorera amabati ngaha ejo tuze dukorera amamoteri ngaha none ko bishoboka none ahantu maze kubona abakora amamoteri ngaha nyene none wumva tumaze kuronka matière première dukora mwayo mamoteri ni duca tubikorera ngaha umugabo tubanza hehe kumuzi umuzi ni bande mwebwe rero ni mwawa muronda akazi ngako kari imbere yanyu nimwe murabahinga mumenye umutahe ugira kabiri Imana yaduhaye no umutwe bwenge hanyuma twaragize bakwe ahandazi muri mwebwe abize mu Burundi ni baki abize kaminuza mu Burundi twaratomboye karumva twavuga ngo hatabonetse école minière ngo ntibikunda okay umutahe none ntituwufise mwebwe ni muri ngaha simwe muzokora iyo shure reka murakeneye aba A2 babizi ni mwebwe nyene mukore iryo shure none umutahe tuwufise cyo navuze tubanze basi turakoresha uburi hagufi n'ubu ingorane dufise n'abantu bace bagira umuntu ho kubera ya daimon je nabonye igihe namara ukwezi ndiko ndikurikiranira ibintu by'inzaha zaraboneka muga ngiye mu yandi mabanga nzi yuko ritime yaje ubwo nyene bwaciye bushita none izo zaho zaciye zijaye umunoho ushaka kurya wenyene noho abantu bagomba kwikumira ko ivyofashije abarundi bose nk'aba Mayondori n'aba Amusteri kubera iki none badahanwa nyakubahwa president kubera iki abo bantu badahanwa kubera iki atabutungane bubaho atabutungane bushoboka n'ubu
abagize umunoho bakwikwegera ko ubwo butunzi bw'abarundi bose nabo nyene bazoca bagenda nka ba Mayondori bagende nka ba Amstel uko nyene. Mugubu tugire coalition. Ndifuza yuko rero dutegerezwa guhanahana ivyiyumviro ngaha, duhanahane ivyiyumviro bituma twipanga kandi turemesha abarundi kugira ntibave bavuga ngo burya butare ngo buzoribwa nabajya bari muri sale, bumve yuko tugiye kubakorera gushika abarundi baramigwa n'ubutare bw'Uburundi. Biramaramaje kubona abantu baza kutwiba ubutare ugasanga bafashwe mu mugongo no mu Burundi kandi yitwa ngo nimboneza mu bandi. Birabaje ubu abantu baraza bakagira amaroshereshe ngaha atanumwe abizi n'umushikiranganje atazi namba, bagaheza recherche bagatwara ama echantillo bakagenda bagaheza vyose atanumwe abizi, bigizwe nabande aba bakose bo muri ministere ngira ndabiruke ko we murazi iyumvire umuntu aje ngo mu negotier kontra ugaca usanga mu representa wiwe n'uyu nyene mwicaranye ngaha. Abo bantu baragize na recherche baratwara n'ama echantillo. Murabona ku bintu bijanye n'iterambere ndababwire nta demokrasi, iterambere urakora cyane ntukora nta kindi, ukononeye utakuruhande ukibandaniriza. Tuvugishe n'ukuri le code minier d'office nta numwe ari conforme kuri koko igihe ibaye promulgué byari byanditse ko mu minsi 90 bafise iminsi 90 de renégocier de nouveaux contrats conformes au nouveau code. Icuga cy'Uburundi urashobora kuba igimwende mfite gutya kandi bavuga ko ari gwabo kwera. Reka nabajya bagwana mu Kirundo bavuga ngo ni wacu iwanyu amaja he, kandi bazira loi babizi. Nuvuga bavyerekana ko uwari guhagararira itegeko aba yamaze kutarihagararira kuko yapfumbakishijwe. Kuva ubu rero nagenda babwire bose stop nibazi, kuko ubu ni négociation si le principe gagnant-gagnant. Utegerezwa kuronka amahera kubyo wazanye. Abara duhenda ngo yazanye amahera atazanye n'ifaranga na rimwe, umutaka ukura ngaha byose tukamuha kitwarira atafaranga rimwe yazanye, acuruza umunwa gusa. Ibyo biriho no munsi rero sivyo. Dutegereza kuzobona wazanya ngahe tuzobiharura naho muzogira kute contrat zizoca aho natwe tubaza tuzibone, tukubaza preve wazanya ngahe, tubanze dupime tuti aya wazanye niba waje mu nzahabu ayo wazanye tuvuge tuti angana n'ibiro bingana kuvy'inzahabu. Hamwe tumubwira tuti none ntiwakwije ibyawe ntiwarose inyungu n'umutahe, none ubwo murishaka gutwara ivyacu kandi wewe umutahe wawe waraheze, kuko twe twazanye umutahe bijya butare bwose bwacu niwo mutahe w'igihugu. Hanyuma nawe uzana umutahe ntibishobora kumvikana ko tuba dufise ubutare bungana n'umuriyaridi w'amadolari kugira ubwe exploiter ugacuzana imiliyoni 200 ugacuvuga ngo uzocutwara imiliyoni 800 ngo leta y'u Burundi twara 200. Leta y'u Burundi yazanye umuriyaridi w'amadolari nawe wazanye imiliyoni 200, hageze kugabura mugabura uko nyene none kuko wewe uvuga uti mbe imiliyoni 200 uwo n'umutahe inyungu yayo ingana gute, nivyo tunegosia ku nyungu. Hanyuma ugacumenya uti inyungu y'imiliyoni 200 ingana uku, none rero duciye urumva wewe ayuzotkuramwo naya, hanyuma ayasigaye nayigihugu kuko naco cyazanye umutahe. Mugabo kare wacu uvuga ngo ubwo butare bw'umuriyaridi concession akiritwarire uzotanga ikori. Hari utuntu bagira ngo rodevase n'amazitwa gwiki. Okay, jewe ndarimye umurima w'ibijumbu, ibijumbu vyanje bireze, mugabo singira isuka yo kubisoroma, singira n'umuntu yo bisoroma. Ngaca mvuga nti wesha weko mbona ufise isuka kandi ukaba uri mare uzi kubisoroma utabitemagura ingosha usoromere ibijumbu. Ngaca tuvugana none dusoromye ibijumbu tugashora, wewe ndaguhemba gute
nanje ntwaragute ico ni ikintu urinda kuja kwiga mu bitabo ngo wize droit nyinshi cyane kuba kuti wewe dushoye itoni y'ibijumbu wowe uza gutwara ibiro bingana uko nanje ntwara ibingana ivyo bintu birinda gusaba amashuri menshi mugaba caguhagaturire bati vuga ko ntwara 80% leta itware 10% hanyuma ibindi tuzomenya iyo duhinyanyurira hariya hirya ivyo tuzobicunga koko igihugu ntikigiturire hariho utuntu rero tumwe tumwe tugira mugabo tubanze tuje ku buhinga duhanahana ivyiyumviro ico tugiye gukora dupanga imigwi tugira gute mugatuve tuvuga tuti inyuma y'itremese tugire evaluation n'abanyamahanga bashaka kuza bazana imitahe yabo mu butare mu Burundi bumve ingene ibintu bimeze amategeko icavuga ikibazo ni ubutare kobwira gute kugira ngo ubunyene butangure kuturamira kugira ngo ubutare buramire abarundi bose niki kintu kandi tuguma tucirengagiza niki kintu cukubanza tugakuraho ikibazo ca politike izi ngorane za politike mwumvise yuko zatanguye mu 2015 voilà ibiriko biratera izi ngorane turimwo vyatanguye mu 2015 n'ibindi bisanzwe birimo twigira gugu naho ibi bibazo tukavyirengagiza no kuvuga ngo tuzokwamira muri za ngorane igihugu c'u Burundi nta mahoro kizofa cararonse nta terambere kizofa cararonse ubu ibibazo vya politike biriho murabibona habaye ikumirwa ry'abategerezwa kugira politike voilà bamwe bari inyuma y'igihugu abandi ntibariko barakora nkuko vyategerezwa kugenda abandi barivye kandi nubaguma biba ntibariko barahanwa nkaya y'ingurube yose yotuma ibi bintu bikunda bigashoboka un problème politique est un problème économique sans solution woni ergozi ibi bintu ushobora kuvyemera canke ntuvyemere mugabo uku kuguma ari ukuri iyo ni principe uciwa ikurikira turabasubirizamwo ca kigo twari twakoze kuvyerekeye ingorane za politike muraza gutahura neza amaso aca yuguruka mubone yuko iri terambere ukwimba ubutare gucukura ubutare byoviramwo Burundi mu gihe ibibazo bikomeye bitabanje gutorerwa inyishu byumvikana ko ubu abarundi turi hagati y'umugisha n'umuvumo turatora iki gutora umugisha twemera kwicara hamwe kugira ngo tuganire ku ngorane zose zihanze Burundi tuzitorera umuti hanyuma dukora ivyo bindi bikorwa tuhisemwo kuticarana tuhisemwo gukomana z'imitima tuhisemwo gwagwanko tuhisemwo vya bindi vyose tuhisemwo kubandanya dushiramo umuriro naho twoba ari twebwe twenyene mu matora twavuga duti mutegerezwa gutora ku nguvu voilà hanyuma gaseseka abatotezwa bagatotezwa abahera inyuma y'igihugu bagahera inyuma y'igihugu ivyo tuzoba tuhisemwo wa muvumo aha rero ubu turi hagati y'umugisha n'umuvumo turahitamwo kimwe rero ya subscribe ugire jeme na partage fyone no kukazogera reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu tarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze ahure yuko twemeye yuko Imana ibijamwo Imana ija hari urukundo Imana ija ahari umwumvikano Imana ija ahari ubutungane Imana ija ahari gusabana